yakutumye kugira ngo wemere neza ushigikire sogokuru. Yego. Mutangure mwakira inkwano ya mutoyi wanje. Jewe ndi mukuru ari hondi. Wantubona kwiza ingwane zo wazine. Yego kweli. None bashaka mushikanje. Batanguye gupfa kuri wewe batagushimye bakorewe bashimye bateza gutora uwo mutowe nyene kuba nibo bashimye yego kweli ndimo bijewe none yo tabari mu bizo bange kuri une ari guhera yakora oya nidukuri none ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye ribemwo n'ubwenge bwose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana. Mbega ko numvise ngurigisha wabibwiwe nande wabihawe nande? Erega uwabimpaye nawe yarabiguhaye nabihawe n'ijambo Abikolosayi 3:16. Umutwaro sogo ejo tanguye gusenga bazohera ku mutwaro wiwanje ku mutwaro wiwawe ukurazi genda umukuru w'umutumba umwanya ndi umukuru w'umutumba rero yego nkeneye ko mvuze gusa mvuga atabunsubizamo urabyumva hamwe bose ndabafata mpiri abo ntwara nkuko hamwe mvuze gusa mvuga ari kijana kandi n'amatora kurikira nkeneye ko nzoba nzotora ijana ku ijana nta nitwe na rimwe nta numwe nzontwara nitwe na rimwe yego bari wa mutwaro ufise yego musaza wanje sa umutwaro ufise je urawuzi oya ufise umutwaro nyabaki none umutwaro wiwaje no tuzoherako ego kweli tuzobaza gusega umutwaro wiwanje wewe kubera ko umutwaro wewe gute kandi nanjye nkeneye ko umutwaro w'iwanje atanu azonyiganyitsa ego kweli biza musaza wanje ndakubwira ego icyambere nambere umenye yuko ego umutwaro ufise ari wowe wawunteye nico gituma mutegerezwa guhera gusegera umutwaro wiwanje kuko ni ukaze ni utaka basinziriye ego kweli wewe ninde yakutumye kugira ngo wemere neza ushigikire sogokuru. Yego. Mutangure mwakira inkwano ya mutoyi wanje. Jewe ndi mukuru ari hondi. Wantubona kwiza ingwane zo wazine. Yego kweli. None bashaka mushikanje. Batanguye gupfa kuri wewe batagushimye bakorewe bashimye bateza gutora uwo mutowe nyene kuba nibo bashimye yego kweli ndimo bijewe none yo tabari mu bizo bange kuri une ari guhera yakora oya nidukuri none kubera ko atari kuri wewe sigaho yazungu turagiye nabi cyo kundeka nakwikura ko je mukamana umusaza je ko ndamurire ko nukuri reka ndababwiye yego none umutwaro duhereye ku buyu ingorane zirihe duhereye kuri gwawe ingorane zirihe so kwanyibukije byinshi nta kunari kumbwira yuko bakwa mutoyi wanje kubera niwe bashimye rero mwarize muja kumucisha ko mwakira inkwano yibo kubera mwangaye rero mwantegereye kandi mutoyi wanje uri umuhungu cyangwa turafatana buhinja oya ntigikunda buhinja turura mwabona ni numero mukibaza ngo rero birandyoheye turura kandi umutwaro wawe tuzowusenge hari ingorane zirimo none neza cyane uwo gwawe tuzowusenge nuwo gwawe tuzowusenge tuhingure neza mu buryo bwa nkenegwa aho numvise ugomba yuko nguzokoresha igihe kinyeregana ariko nakumva oya ahubwo turagusengera nyine kugira ngo uzutware neza atawurenganije utware neza kandi igihe atawuzorenganya nabo uzotwara bazokuba nawe uwo mutwaro wawe uvuga uti shimire soko aramakije isoko oya niko bimeze kandi mugabo mube mirinda gushavura murabyumva wumvise umuntu akubwiye ijambo witonde mu kumwishyura niba uza gusanga wishyura ijambo rimeze neza erega mwebwe muraba Kristo mu gihe mwakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza nimukwiye kwifata nk'uko abataramwakira bitwara mwebwe urumva muri kurundi rwego murumva rero ariko mwariko murabivuga jenga ndaberekera umutwaro tuzohera wiwanje soko nagwawe tuzowusengera nagwawe tuzowusengera yego nagwawe tuzowusengera hanyuma rero nagomba ndabereka akantu kamwe
Kakari. Hariho akantu kamwe ngomba kubereka. Yego. Hariho akantu kamwe Nawe ngomba katwereke kubereka. se. Yego ndaje. Ndahatse. Hariho akantu kamwe ngira ndabereke. Akira nawe. Kandi mbuza gutera ubureza arabwibanza. Mperi wanje. Muraza kutwumva. Yego. Umwe wese yisukire. Suka. Soka nawe mushikanje nyarutse nanjye numviriza utuntu soka. Numviriza. Shaka utundi. Reka nuzutse. Uzutsa. Nyarutse umpe numviriza. Uzutsa n'ukuri. Ninge. Mumva utwo tuntu rero soka duhaye. Umviriza. Turaryoshe. Ahubwo nyongera. Inge numve nanjye nyabo. Kane sogone tunywe. Uturyoshe cyane soka. Turaryoshe gose. Turaryoshe. Ntutumare mushikanje. Oya jewe kanje mwe dukwe. Nocana tumara ko naryohewe. Turasosa ntewo kumva. Mana yanje. Rero tugiye tubandanye. Twabaryoheye. Turasosa. Cyane urakusosa so. Tumare so. Yije tubone duheze ijambo. Muraza kutumva. Turaryoshe. Cyane. Kurinja turaryoshe. Cyane yamukamana ya. Nani kuryo. Zana rero ijambo ry'Imana. Ndabereka ijambo ry'Imana dusangira. Rimwe na yamitwaro tuzosengera. Twari umukuru tuzoherako. Imitwaro indi nizokurikirana. Azi hazoba ejo. Ukuntu bizoba bihimbaye. Cenda azi yuko ataco tuzobora. Ni kuvuga rero zingurura muri Zaburi 119. Zaburi 119 kuva ku murongo w'102. Aravuga ngo sinzotirimuka mu manza zawe ziroranye kuko ari wewe wanyigishije. Ewe kuntu amajambo yawe ansosera mu magage arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Mwumvise ingene ubuki busosa? Yego. Mwabunyoye ko? Kazisosa. Mwumvise ingene busosa? Yego. Ibiro biratwereka yuko umuntu kugira ngo akunde ibintu ari ibyo ufungura bibanza kukuryohera. Twamaze kumva ko ijambo ry'Imana naryo ari ingaburo, ari ibyo kurya kandi burya kikaba n'ikigwanishwa. Rero ibyo kurya umuntu arya abijya kuko yumva bimuryohera. Sibyo? Abijya kuko yumva bimuryohera. Uyu mukozi w'Imana nawe yanditse ijambo ryo muri Bibiliya aravuga ati ese ukunda ijambo ryawe rinsosera gusumbya ubuki. Uyu mukozi w'Imana yanditse amajambo, ijambo ry'Imana ryamusosera gusumba uko mwumvise ubuki busosa. Mwumvise ingene ubuki bwari bumeze kandi mwaryohewe nabibonye. Ariko uyu nawe ngo ijambo ry'Imana ryamusosera gusumba uko ubuki busosa. Nico gituma dukwiye gusoserwa n'ijambo gusumbya uko ubuki busosa. N'iryo jambo rizotugirira ikimazi. Erega nta worya ibintu atafitiye akayabago. Umuntu aryoherwa n'ibyo kurya afitiye akayabago. Niho abijya bikamugirira akamaro. Mbere ho bimaze kubura akayabago uri kubugwaye. Urumva? Rero umutwaro wa mbere tuzosengera nuko dusoserwa n'ijambo ry'Imana nguko uyu muntu nawe yasoserwa n'ijambo ry'Imana. Soko hari ikintu kimwe nigeze ku. Sinzi abantu numvise bavuga ngo hari igihugu ngo bariko barafungura. Ngo ugahirahira ukavuga. Ukavuga gusa. Ngo vyose bashaka guhebera. Bacha ngo ubijya wenyene.
Cumbwira rero ari nk'urusafuriya yavuze urujya bwo wenyine ukarusha. Ariko hari naho hano ndahibutse naraje narahumvise. Wabumvise? Suko wavuze gusa. Wavuze ibijanye n'ivyo byo kujya ukavuga yuko umenga ntibiryoshe. Niho cyo bari gutera ukabica wenyine. Ariko isafuriya yuzeyumva wowe Imana. Ndayumva. Rero n'ijambo ry'Imana dukwiye kwama twumva ko riryoshe. Ntihagire utubwira ko ritaryoshe nkuko ubizi. Twumve ko riryoshe niho tuba tubyakira ikatugirira ikimazi. Ijambo ry'Imana rero na ntaryo rizajyambere ribasosera. Nkuko wumvise yavuze ati ese ukuntu ijambo ryawe rinsosera yabwiye Imana reka ukuntu ngo risumbye ubuki gusosa kujya mwumvise ubuki bwasosa ryo ngo riza rirushiriza. Rero icyo nshaka rero bana ba umwana wanje buzukuru banje dukeneye yuko musoserwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana rimaze kubasosera ibyo byose bari kuravuga ngo nkeneye yuko nkabona intwara ngo bizogenda gutya na gutya. Wewe ko ari uzonga kubereka akaruriro ingene umeze neza biciye mu ijambo ry'Imana. Muzi ko mu ijambo ry'Imana bazuzwa n'iki kugukunda ko mbere n'igihe uzoba uri kurababwira amajambo uzogacisha muri ka ijambo ry'Imana uzocishamwo ijambo ry'Imana bazobuzwa n'iki kukwemera. Ahubwo ariho umutumba wacu ugiye kuba umutumba wanjye. Ndatangaje. Nejo bundi rero aho muciye hose mubwira abantu ko bososegwa n'ijambo ry'Imana. Erekana tsinda ryasosa burya. Erega uyu ni yabeshe burya ryasosa. Hanyuma ricanyenerwa nuko tubisaba Imana nawo kugira ngo birushirize gusosa. Uravyumva? Uravyumva buhinje? Bajya bakobwa mugendana mwabwira gusosegwa n'ijambo ry'Imana. Abahungu mugendana nawe ho urumva riboroshe kuri mukuru w'umutumba ugiye guhinduka. Bakwiye guhinduka ijambo ry'Imana ribasosere. Akana kariko kose dusosegwe n'ijambo ry'Imana. Erega namwebwe muriko muratumviriza nuko nyine mwebwe muriko muraturaba mumenyere gusosegwa n'ijambo ry'Imana. Namba ritabasosera je imbere y'Imana fukama mubwire iyo Mana yacu iyo Mana yanyu mutinyabuna Mana yacu bakeneye uko ijambo ryawe ridusosera na wa mukozi w'Imana wawe uriya yanditse Zaburi kiya gikoresho c'Imana cyanditse Zaburi 119 ku murongo w'102. Uri kurasenga ubibwira Imana uterakeneye ko nsosegwa n'ijambo ry'Imana. Mbega nimabonye yuko bano buzukuru banje igihe bari kubasoma ku buki bari banezerewe cyane bakumva yuko ari ikintu cankenerwa ari ikintu gikwiye ari cyo kurya gikwiye ifungurwa gikwiye kiryoshe. Urumva rero nuko bikwiye kumera aho muri hose rero muze mwame mubiganirako. Ereka kandi bw'ijambo ry'Imana bakwiye kurivuganako ukabwira abantu hari ijambo ry'Imana nasomye iryo jambo ry'Imana ryaranyubatse mukariganirako nico kizotuma urumva nico kizotuma dutera intambwe yo kuronka bwa bugingo budashira burya bumwe twama turondera mu kiganiro cacu twibukanye ijambo nukwama imisi yose dushimikira kwibukanya ko turi mu nzira igana inzira ija mu bugingo butazoshira. Mu bugingo butazoshira aho rero bikaba bikenewe ko tubikura mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero cyari kindi twibagiye rero mbega ijambo ry'Imana ari gusoserwa bikwiye oya hari igihe cyo gusosera bigahera gutyo nyine. Ijambo ry'Imana nuko ushira mu ngiro ico ryavuze ukagumuginovura kandi ugakora nkuko ryavuze. Namabavuze bati mu kuvuga mu kuganira uganire neza mu vyumviro vyawe ugende witonda. Bakavuga bati nyabuna hariho ivy'Imana yanka birabujijwe. Uretse gucyo muri Imana yanka uje mu vy'Imana ikunda. Bavuze bati Imana nkaho kuko uri mukuru w'umutumba bati Imana iranka ishari, Imana iranka inzigo, Imana iranka amacakubiri, Imana iranka ibyo byose bitagira ikimazi.
Sogo, nubona kubw'ivyo jewe. Eh, Nk'ubu unye jewe ngere nariko nditwara muri ino minsi. eh, Ndabona ko ivyo Imana itabikunda. Mhm. Kandi kubw'ivyo, eh. musaza wanje. Sa. Nukuri ngiye ko ndagusaba imbabazi. Mbabarira. Yaje mbabarira. Nakoze icyo ntategerezwa gukora. Nagushavuje nati. Eh, Oya nanje nije Murakoze. nakoze amakosa imbere yawe. Nukuri Yego, mbabarira. Murakoze. Ndakubabariye. Yego. hanyuma rero mwibuke Murakoze. mwibuke ijambo ry'Imana Mm. kwari ukwama turisabikanya ariko kandi tugakora nk'uko rivuga Yego. tugakora nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ntitunyuranye Mm. Imana avuga iki ntugikore Imana avuga iti kora gutya niko ijambo ry'Imana rivuga ego Murakoze Soko. eh Nukuri Imana ibampere umugisha. aha Ubu nibwo cyuko naringize iminsi nza ndagara mu butware bwanje. ego Sesa nzi ko hari ikintu cyo nyunda ikanyorosha. None ijambo ry'Imana asanze ari gitangaza. Ndakoroheje. Iranyoroheje. Urumva rero ngiye kubwira ubutumwa bwiza bajya bose ntwara. ego Nahora ngomba ko ngara nyine bakana ko ndi umukuru w'umutumba Eh. aba atawuvuga. hamwe Mvuze gusa rimwe atawusubizanye. eh None Soko urakoze no kuri Imana kumpera umugisha. mm, Kumva umuhayize impanuro. Mm. Ukamyeka mu jambo ry'Imana. eh, Ubu ngiye kuza ndababwira ubutumwa bwiza. eh. Ndabereka ibyiza n'ibibi no kuri Imana kumpera umugisha. urumva uvuze uwundi akavuga Eh. wumviza ibyo avuze Yego. hari igihe uzosanga imbere karavuga hari icyo bizogufasha Yego. noneho wowe uvuga uti jesi nyine umuntu azomvugira impande Yego. ukaguma ukoresha ibyumviro byawe byonyine gusa Byonye niko nahora. Aya niko nahora ko yego. None Imana ishigwe hejuru hasi. nziza Yego, rero natwe bantu. Yego. ni ukukora nk'uko Imana ishaka Yego. hamamuga umutwaro wa mbere dusabe ngo dusosegwe n'ijambo ry'Imana Yego. hanyuma twihutire gushyira mu ngiro nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ibyo biragoye none ga Oya. nibyo kandi iyo tubisabye Imana izobidukora kuko hari uwundi murongo uri mu ntuze mu cete ca Yohana uvuga ngo Imana ntireka kuduha ibyo tuyisabye cyane cyane iyo dusabye ibijyanye n'ubugombe bwayo nuko rero kandi twaravuganye yuko tuzokwiga ikintu bita ubwenge ikigwa kizokurikira ikigwa bita ubwenge tuzokwiga ko mwame mwiteguye tuzokwiga ku cigwa c'ubwenge kuko ibyo byose bizotegwa n'ubwenge ubwenge buzotuma wewe uri umutwaro utwara neza uwisegera imitwaro yawe kugira ngo uri umugabo ukazoronka n'umugabo kuri umukwiranye hari nawe usanga kuri ubu ariko uravuga wa murumuna wawe urya subi wawe wewe uzokurondera uwiwawe urya nawe ni wa murumuna nuko rero ijambo ry'Imana dusangiye kuri uno munsi ridusosere namwebwe muriko muratwumviriza muriko muraraba ribasosere hanyuma nimwaheza kuraba rero muhe n'abandi nabo kugira ngo ijambo ry'Imana ritere rigwira ritere rishika kure muhereze abandi